bakunzi bimbonesha kure y'ivyiza by'u Burundi muri ko muradukurikirana ku buhinga bwa none haba kuri Facebook na YouTube turabahaye ikaze muri ano makuru tugire tubashikirize aya makuru nayo akabagizwe n'ingingo zikurikira umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye asaba abarundi baba hanze y'igihugu kubandanya bafasha bene wabo bari mu gihugu bisunze imbona kazoza y'igihugu. Umuryango w'umukuru w'inama nkenguzamateka y'u Burundi wifadikanije n'imiryango y'amikoro make muri komine Isare kuri uyu wa kabiri Myandagaro umwaka wa 2024 mu ntumbero yo kuhimbaza wa munsi wahariwe gushimigikirana mu kibano ukaba wari wabatekereye akaganuke k'ibitenge. Abanywanyi ba koperative irima umugiterwa c'umuceri bo mu gisagara ca Rubirizi bagasaba leta yuko yobongereza umutahe gutyo bakagwiza umwimbo. Bakaba babivuze kuri uyu wa kabiri Myandagaro umwaka wa 2024 aho bariko barimbura mu nama ya bose ibikorwa baranguye bongera batanga utuganuke kubakwije ibisabwa na koperative. Mukanya inkuru imwe ukwayo. Umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye asaba abarundi baba hanze y'igihugu kubandanya bafasha bagenzi babo basigaye mu gihugu bisunze imbona kazoza y'igihugu. Ivyo akaba yabibasavye kuri uyu wa 29 Mukakaro umwaka wa 2024 mu Kayanza aho yariko yugurura indwi yahariwe abarundi baba hanze aribo ba diaspora. Tumukurikire. Ikintu cyambere no babwira ni conscience nashaka tuvyura kuvyimbona kazoza nibikogwa ega twebwe si bya bindi vy'amateori twavuga tuti tuzoba tumeze gute 1 2 3 hamwe uravuga kuko twe twifuza ko kumwaka tuzoza turagira vi iki twagihejeje igihe tuzogira iyo conscience umwe wese akavuga ati jewe iwanje iki nagihejeje nko mwebwe muri diaspora murashaka kuvuga muti Chesi nkeneye kuba muri famiye y'abantu babakene nganda bereke ingene batunga muri famiye yacu none mfumye bazanira ibibuguru vy'ingurube 10 nibace batuka nta kuba amahera ya gusa ndabwiye ntimuze mutange amahera ya gusa hari abantu bakunda ngo mpamahera oya bahigikorwa bayaronke mu bikorwa. Kuri uwa gatanu igenekerezo rya kabiri Myandagaro umwaka wa 2024 niho hahimbazwa umunsi wahariwe gushigikirana mu Burundi muri komine Isare mu ntara ya Bujumbura. Uwo munsi ukaba wahimbajwe aho umuryango w'umukuru w'inama nkenguzamateka y'u Burundi wifadikanije n'imiryango y'amikoro make mu kubarosa ibitenge. Inkuru ya Deborah Ntakisumba. Uwa gatanu wa mbere w'ukwezi kwa Nyandagaro uko umwaka utashe mu Burundi n'umunsi wahariwe gufatana mu nda. Uwo munsi wahimbajwe kuri uwa gatanu igenekerezo rya kabiri Nyandagaro umwaka wa 2024 muri komine Isare aho umuryango w'umukuru w'inama nkenguzamateka y'u Burundi Emmanuel Sinzohagera yatanze imfashanyo igizwe n'ibitenge ku bantu ba mikoro make bagera kwijana bava ku mitumba 6 ya zone Rushubi n'imitumba 4 ya zone Kibuye. Iyo mfashanyo ikaba yashikirijwe na Jonathan Bunubwimana umuhungu mukuru w'inama nkenguzamateka. Musitanteri wa komine Isare Gilbert Niyonkuru mwijambo ry'ikaze yamanje gusigurira bene gihugu intumbero y'uwo munsi. Murabona abantu burya bagera afite utuntu turiya akakuvana kera narindi haro vyinshi vyabaho ari nk'umukecuru avuye ku isoko cagiye mu misa cyangwa ikoreye utuntu barabwira abana bagikura yuko umuntu yateze gushashigikirwa bakamwakira cyangwa ari nk'utuzi bagera kumuvomera ari dukura musaturira byabintu vyagutyoye. Murabona rero muri naka tugezemwo yuko biriko birasa n'ibitituka. Ubu yahura n'umuntu amerewe nabi ngaho nakarengana atakintu na kimwe bamufashije. Leta yasubiriye ibutso uwo munsi mukuru iravuga iti uwa gatanu wa mbere w'ukwezi k'umunani ni umunsi ugeneye gufatana mu nda mu kibano aho bagenda bagatora niba ari impuzu niba ari zo gufungura niba ari amafaranga bigatozwa urugo ku rugo hanyuma ivyo vyononekara bagaca babiha
ababa babaye cyane gusumbya abandi hariya ku mutumba. Ayo mafaranga ibyo bindi bitononekara bica vyegera ku rwego rwa komine, ku buryo hagize ugize ikibazo runaka bisa ko yokunganirwa baca bakorera kuri uwo nyene bakagira ico bamufashije. Rero ni muri iyo ntumbero umunsi wa gatandatu wa mbere w'ukwezi rero kwa munani haca haba umunsi w'amakomine. Habaye umunsi ugufatana mu nda, buke haca haba umunsi w'amakomine. Niho rero izo mvukira zose abo bose bagenda korera ubuzi hanyuranye hana hariya baca begera iwabo ku mitumba, iwabo ku komine, hehe hose iwabo bakagenda kugira ante bahagenda gushigikira gufata mu nda abo aho bavuye. Rero twe twaratewe iteka bino komine yacu ya Isare, turafise umubahwa nyene iteka umukuru w'inama nkenguzamateka y'igihugu cacu c'Uburundi, nawe rero ntihasigaye inyuma. Ubunyare ku gatumba hariya mu Nyambwe nga yavuze ati ko bigenda kose muragira ari mazone, zone Rushubi na zone Kibuye nahone ndafise abavyeyi, ndafise inshuti abari n'abagenzi nabone bashaka bamerewe nabi. Muce mugenda nimwakambara muze mwibuke yuko mwavyaye neza, hari umwoha mufise yigeze kuyoboka tugira amahoro. Jonathan Bunubwimana yaciye ashikiriza ingabire yarungikanwe agira ati manze gushimira Imana mushobora vyose ko yashoboye kutwemerera tugashika muri kino kibanza twese tugihumeka imwe mu z'abazima. Ku izina ry'umuryango wa Nyeniteka umukuru w'inama nkenguzamateka nashaka gufata kano kanya ngera gushimira Imana yashoboye kutwongera uyu munsi tukaba dukoraniye hano twibuka umunsi wo gufatana mu nda. Nk'umuryango wa Nyeniteka nawene nk'uko musitanteri wacu yabivuze ntiyabibagiye n'imvukira yanyu, gusa yafatiriwe n'ayandi mabanga. Acavuga rero sinogenda amaboko masa, aca aradutuma ko twebwe nk'abana biwe ngo tuze kubashikiriza kano gatenge mukakire bivuye ku mutima. Imana ibahezagire. haba musitanteri canke abaronkejwe ibitenge bashimye iyo ngabire y'umuryango w'umukuru w'inama nkenguzamateka. Twagomba tubashime tubakenguruke mwebwe Nyeniteka, umuryango Nyeniteka, umukuru w'inama nkenguzamateka y'igihugu cacu c'Uburundi batumye mugashikana agakimanya barungikanye. Matubwiye ko twashimye twakengurutse, tubasabira imigisha n'imihezagiro basuye baronke barondere baronka ayo makaye badukorana byinshi cyane. Uko bagize aba aya ejo nibasubira kuronka bazabwire n'abandi uko nyene kuko Imana atamushobora byose ibona yibagirira neza. Imana imufashe yongera azatumuyikire n'utundi tuntu mumushikire mumubwire ati ababibi bahariya mu Isare bavuze ati uragahora uko ntuhora uko wenyene, wongere ubibuke kugira kandi gira amahoro. Gira amahoro wese, gira amahoro wese. Mbe muri mwese muri ngaha murashimye mubanze mu muhamashi kandi namwebwe mubwire nukuri amashimwe numva mfise jewe numva umengo nona vyina. Arakenuye Deborah Ntakisumba kuri iyo nkuru yadutororokanije. Ishirahamwe ry'abarimyi b'umuceri bo mu gisagara ca Rubirizi barashimishwa n'umwimbu bageze ko muri koperative. Vyashikirijwe na Jafet Nshimirimana umukuru wa koperative kuri uyu wa gatanu genekerezo rya 2 Nyandagaro mwaka wa 2024 mu Rubirizi. Bakaba bari baramutse bakorana mu nama ya bose basabikanya bimwe mu vyavuye mu mitahe yabo mu kuronswa amasuka n'amahera bamwe mu banwanyi bakwije ibisabwa na koperative. Javet Nshimirimana akavuga ko akarusho ari kanini kubari muri koperative, mbere agatera n'akamo abakwega amaguru guhamvya abandi. Tumukurikire. Karusho ni kanini ko amafaranga bo bashoye kwitangira mu nguvu zabo bashoze bararonswa ingurane ku mafaranga atavuna, no kuvuga ibice bitatu
kwijana by'amafaranga yagize gute aba yatoye muri koperative yanyu. Umva dusanzwe tugurana duha abarimyi amafaranga yo gukoresha kugira duteze imbere ico gitegwa cy'umuceri. Abarimyi bategwa kuko amaguru batera kamu ko bohamvye abandi kugira tugende mu rugero rumwe, nuko nk'ubu bakivuze ko ibihugu byinshi cyane byagiye bitera imbere ku bw'amakoperative. Rero batereka ko boje hamwe n'abandi kugira nabo nyene nibasigwe n'ibi vyiza abandi barimwo. Umuyobozi ajejwe uburimyi muri SRDI Jean Kennedy Samariro akaba yari yagiye muri iryo hwaniro, akaba yabahaye impanuro zitagira nke, agasaba ko boshiraho ikigega c'ifumbire. Ibyo gukora cyari byinshi uranyumvaye. Iyi ni namwe ya mbere emurongo ya koperative, hariho byinshi mugabo kugira ngo bihinduke, kugira bikunde bisaba ingufu. Hari byinshi byo guhindura muri mwebwe tufatanije n'iki n'abarongoye. Ingorane tugira ni imwe, tubona ko hariya byaranze urahaye wacu n'ibyo. Nta bantu bagira ubwoba ngo amafaranga tuyatanze abarongoye koperative baca bayajya. Nabeshe ntitubeshanye sibyo, igarawa hariho hamwe canke habiri bamaze kuyajya, nico gituma muca mugira ubwoba sibyo. Ntuzamufatira ku karorero kabi, uranyumvaga ntuzamufatire ku karorero kabi kuko nta kidahinduka. Nabo bandi byarakunze ihaje ifumbire muragifise, je naguma nagisaba nabasavye mukore mwihe tuti mu myaka dufata ingano nk'itatu hazobe hagezaho mwamufise ikigega cy'ifumbire, azoba afise 120 mu kigega muri koperative. Muranyumvaga nukuvuga muri icyo gihe Gabriel wewe hageze sezo azoza atonda n'akagunira aje gutora iki ifumbire. Ata amasesi atabindi mu mutwe ngo mbaye ifumbire izovahe, azi yuko komite ariyo umutawe yiruka irondera ifumbire wazotonda n'iki n'akagunira ava ngaha agenda he kufumbire. Atagenda no muhira pana baja muhira ava ngaha acamanuka he. Nivyo mutagize iryo hangiro n'ukuri. Abanywanyi bakaba basaba leta kubashigikira mu kubongereza umutahe no gushiraho ubuguzi bw'imiti buyizewe muri koperative. Ni nk'igisabo baravuga yuko twinjiye by'ukuri muri koperative. Twebwe koperative yacu mwarumvise ko twatanguje ingufu zacu kuri bike twaronse. Ego nkongera ngatuma abaduserukira muri SRD numva ngo koperative hari koperative za leta by'ukuri. Erega n'umuyobozi yatubwiye ko ni yari ya leta na SRD yari leta. Urumva rero ko tugeze kwayo mahera, turabatumye mugende mutwagarize mutubwira ati hari koperative yatanguye kwiyungunganya, batwongerereza ahubwo uwo mutahe wacu ku buryo umurimyi adafise agasembwa n'amarabaga aronka miliyoni 10 hanyuma twiyagurira akarere ngize tugire kisa. Ingwana nazo usanga zizuka ku rugero utagira uko rungana, tukabura n'imiti twoshiramwe. Shembere nibaza ko mwohava muzoturonderera n'imangazini y'imiti tukayigurira aho tuzi kuba bifitiye ububasha baduhiye kwiye nkabangiza ati tugira amahoro ya Kristo. Mwomenya ko iyo koperative ifise abanwanyi bagera ku 762 ariko 295 bakaba aribo baronkejwe utuganuke. Bakunzi bimbonesha kure y'ivyiza vy'u Burundi muri ko muradukurikira, hano tuce turangiriza ano makuru yacu, ariko kubadufatiye hagati reka tubibutse yuko umukuru w'igihugu cacu cy'u Burundi asaba abarundi baba hanze kubandanya fasha bene wabo bari mu gihugu bisunze imbona kazoza. Nayo umunsi mukuru wahariwe gushigikirana mu kibano ukaba wahimbajwe muri komine Isare, aho umuryango w'umukuru w'inama nkenguzamateka wari waje gutanga ibitenge ku miryango ya mikoro make. Abanywanyi ba koperative irima umugitegwa c'umuceri bo mu gisagara ca Rubirizi bagasaba leta yuko yobongereza umutahe
gutyo bakagwiza umwimbo. Bakaba babivuze kuri uyu wa kabiri Myandagaro umwaka wa 2024 aho bariko barimbura mu nama ya bose ibikorwa baranguye bongera batanga utuganuke kubakwije ibisabwa na koperative. Bakunzi bimbonesha kure y'ivyiza vy'u Burundi mwari uko muradukurikirana, aha niho tuciye turangiriza ano makuru yacu. Tubashimire ku kuntu mwaduteze yompi. Imana ibahezagire.